hari undushije kuba persone kabisa je ndazi yuko je kuva kera je ndazi yuko ntunze kabisa uzomenya yo ngurwa ni wazovuga ko ntatunze. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye wenyene arivugira mu majambo yiwe ko ari umutunzi wa mbere mu gihugu c'u Burundi, arivugira ko atawumurusha akanoti, kandi si bibi ugutunga, si bibi bagabo. Nico ituma je nabandi ntitwabanye kuva kera nta mukuru w'igihugu je bose cyarabwira je wundusha itunga naze gaha duharure. Ate bagabo basiyoni baziranotse babunyoni n'abandi batunzi bakomeye cyane ntazi, ati nimuzana amafaranga ngaha, ati dupime turaba umuntu ayandusha, dushira ha kumeza ndaba yandusha. Voilà, ati umuntu yiyemera nazane ngaha turabe. Bashe umukuru w'igihugu ariyemera ku noti, nimuze ngaho oturabe uwumurusha. Tuyaharura amahera dufise witwa ko ari umutunzi andusha. Je navuze abo namwe nimuvuga wo muzi twumve uwo muntu afise inoti kumurusha aje ngaho. Sha muri yaridi nawe nyene nasazo dahera kwere basha amureka kugira ipfa ry'amahera. Voilà, yarabipimye neza arabanza arabishira ku munzane asanga umuriyaridi nta muntu yowuheza. Muyandi majambo ati ufise umuriyaridi worinda upfa udahejeje kuwurya. Umuriyaridi nasanze ari amahera dahera. Nahera ndeke bashe mwimumeze gute? Umukuru w'igihugu yarabipimye arabibona wampaye inka. Murafyina yaharure nawe wumve ubunyene bawuguhe urabe kutazorinda upfa utarawumara. Je narabiharuye sha none urya ibihumbi 200 ku munsi ntuburi mwana wume pare jour urya 200,000 uri mwana wume sawa urya 200,000 pare jour muri yaridi urya imisi ngaha ibihumbi 5 imisi ibihumbi 5 ni imyaka ingaha? Imisi ibihumbi 5 ni imyaka 13 irengako. Imyaka 13 urumvise imyaka 13 wiyicariye usa wirira 200,000 par jour, uyu munsi 200,000 ejo 200,000 hirya 200,000 urumva warayuborewe hari igihe usiba warabiborewe ziraguhoma kandi urashobora kuzinywa gushikaho ziguhoma ukaziheba completely. Hari n'igihe rero tutagwara igitigu ugacupfa ningo. Voilà, atumuri haridi wowe imyaka 13 wirira nka mwana wume ibihumbi 200 ku munsi. Bo ibi bintu umukuru w'igihugu ariko arabivuga ko ari we afise inoti itubutse, ko ata muntu amusumbya akanoti mu Burundi, atuwogira makenga aze ngaha ku meza tuharure. Ibi bintu rero je mbona bitangaje gose. Ibwirizwa shingiro risaba yuko umukuru w'igihugu yinjiye mu mabanga abwirizwa kwerekana ivyo atunze kugira ngo ntihave haboneka ibintu vy'ibiturire, mu majambo make kugira ngo yerekane ivyo atunze mu muco, kugira ngo ahejeje amabanga bazogire bati umukuru w'igihugu vy'ukuri nta kintu yononye. Turavye ivyo avuye mu mabanga afise n'ivyo yari afise akiyatangura n'ibintu bisanzwe biratahuritse, ubutunzi afise buratahuritse, kandi ibwirizwa shingiro riratomora neza n'abandi bantu bose b'abategetsi babwirizwa kwerekana ivyo batunze. Ibi rero naho ibwirizwa ribisaba abategetsi, umukuru w'igihugu na leta yiwe iri tegeko barase kurishira mu ngiro, bararahiye bararengwa. Ayo mahera umukuru w'igihugu avuga yuko afise, ayo makonte, ubwo butunzi avuga yarase kubwerekana. Voilà, n'abandi bica bigenda uko nyene. Ubu rero umukuru w'igihugu ariko aravuga yuko ata muntu numwe amurusha inoti. Iyo bivuga muri sentare kuko ibwirizwa shingiro ribisaba nta ngorane nimwe vyoteye. Ariko ubu abarundi bashobora gutangura kugira makenga bakubitiye kubivugwa.
none dukuye n'ibinanga nukuri murabona aho Uburundi bugeze ntibugira iki na kiriya ibitoro ntibugira namba amabarabara yarononekaye imiti abaja kwirondera ntibayironka abakeneye kuja kwivuza hanze barasaba ubufasha batebagabo yebagabo turungike kwa muganga ubwo bufasha bakabuhebura ariko umukuru w'igihugu wewe avuga yuko ariwe mutunzi wa mbere yaba umukuru w'igihugu yakunda Uburundi vy'ukuri akavuga yuko afise amahera menshi gusumvya abandi igihugu kikaba kiriko kiraca mu bihe vyo kubura amahera cinjira muri defisite aho bigaragara yuko ari amamiliyaridi ashika ku majana 4 bitagaragara neza ahazova muyandi majambo ico ni kinogo murumva bagira batigira amahoro aya mafaranga rero ahazova azova mu munyagihugu azova muri ya makori amatagisi munyagihugu atanga umunyagihugu gushika ubu aragowe agendera kutira ibiciro byaraduze ubuzima burababade n'inzu araganya ingena yiriha igitangaje rero bantu b'Imana kandi gitangaje gose wa mukuru w'igihugu yereko aratubwira ati niwe mutunzi wa mbere nta muntu numwe amurusha inoti mu gihugu c'u Burundi akavuga yuko mbere ibigega vyiwe vyama vyuzuye reka nohava mbesha vraiment reka mbanze gasubizemo abidoga ngo ibintu birazimvye genda mu vyironderere none je ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise cenja muri stock wanje jewe ndafise nk'ubu itoni renga ya mire ndafise itoni zingahe ibiyoba ndafise itoni nka 5 z'ibigori nza ndasya ndafise ibiharage muri stock ndafise umuceri muri stock nece nkandazi ko bizimvye none no bimenya gute none mweho ni kubera iki mutogira nk'uko kubera iki mutogira uko aha turi mu cankuzo narimye ibiraya murumva yuko umukuru w'igihugu afise ibimukwiye rero igitangaje none bije y'umukuru w'igihugu ntandase y'umukuru w'igihugu yosubira kongerezwa gute kandi umukuru w'igihugu atacabuze aha rero ibi bintu bikaba biteye amakenga kuko aya mafaranga yose aba yongewe azova mu munyagihugu kandi umunyagihugu muzi ingena amerewe kino gihe Honorable Rwasa Agathon murakoze ko mujya munyakwa murongwe n'amashinga amateka jewe nyiragaje kuraba ibibazo bimwe bamaze kubibaza mugabo inyishu ntizanyuze gose kuko ravye iyi budget tuyize nyirango harava vite uravye umwanya barose muri commission nabo nyene sikirenga mugabo mo constat est que umunyagihugu wagiye kuremererwa cyane ndavye nko kuri article 125 124 126 ibintu vy'ama surtaxation de 20% kuri kina kiriya surtaxation no kuduza amakori gushika ku rwego rwo hejuru notama ibintu vy'impuzu muri article 125 si je ne me trompe pas hari surtaxe ya 20% kandi murazi ko abarundi barafise abana bagwiza kugura ama uniforme uravye kuri matériel de construction nuko nyene kuri matériel de construction tel que les tôles ondulées les clous n'ibindi biri importé tuzi neza ko le marché local les usines zihari kumbure zidafourne ça suffisamment de matériel uravye igitoro ayo bashize ko waraba kandi au niveau de l'investissement nka infrastructure mwagabanije ko 52 milliards tubona na etat de lieu nk'amabarabara kuntu vyifashe n'ibindi muri make novuga nti harimo ibintu vyinshi ubona yuko vy'ukuri dankote harimo kuremera umutanga kori mais de l'autre ugasanga nta kintu kiza en contrepartie kigaragara yuko reyeruma uwo muzigo twaremerejwe nk'abatanga kori twawuremurwa mu byo twokoregwa hanyuma hari ikintu nabonye kiramfrappa un tout petit peu ugiye au niveau de la présidence
mu kwezi kw'icumi itariki sinibuka neza itariki mwaradusabye ko twongereza intendance muri présidence à hauteur de 50 millions, ce que nous avons fait. Mugabo uyu munsi mutuzaniye integuro aho intendance ivuye ku miliyoni 354 ikagurukira ku miliyoni 720. Aha rero nkibaza none ko twari twigeze twumva nyene cyubahera avuga yuko watangorane ko afise ibigega bibogaboga bidoga ngo ibintu birazimvye genda mu vyironderere. None je ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye, ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise, ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise. Cenja muri stock wanje. Jewe ndafise nk'ubu itoni irenga ya mire, ndafise itoni zingahe ibiyoba, ndafise itoni nka 5 z'ibigori nza ndasya, ndafise ibiharage muri stock, ndafise umuceri muri stock. Neje nkandazi ko bizimvye. Vakera je ndazi yuko ntunze kabisa, uzomenya yo ngurwa ni wazovuga ko ntatunze. Chere cyo ituma je nabandi ntitwabanye kuva kera nta mukuru w'igihugu je bose cyarabwira je undusha itunga naze gaha duharure dushira hakumeza ndaba yandusha tuyaharura amahera dufise witwa ko ari umutunza ndusha sha muri yaridi nawe nyene nasazo dahera kwere basha ayo mafaranga mwongeye danko gucyo ko ari menshi cyane kandi tubona mikoro y'abarundi nabo ukuntu bimeze surtout que nayo mikoro tutabona ikiyetuma nayo yisununura. Voilà, nukuvuga ngo intendance y'umukuru w'igihugu bayigwije ko kabiri. Ubu abanyagihugu nabo bariko baragibugura biyumvira ingene bahava bafungura, biyumvira ingene bahava bari hamazu. Mugabo amafaranga ya intendance y'umukuru w'igihugu nagwizwe ko kabiri. Mwene majambo n'amafaranga y'abandi bategetsi basanzwe yaradugijwe. Aho gutubika umukanda batebagabo kubera turi muri ibi bihe nayo twahora dukoresha reka tuyagabanye akora ibindi reka tuyagabanye afashe imigambi y'abanyagihugu reka tuyagabanye agura imiti y'abanyagihugu reka tuyagabanye afashe abashomeri bamerewe nabi. Voilà, nukuvuga ko biyumvira ko bo gusa inyungu z'umunyagihugu ntubabaze. Hanyuma investissement au niveau de la présidence, c'est juste un cas que je prends. Reka mwumve umushikiranganje w'ikiga ca leta inyishu yatanze mwebwe munyumviririze gusa iyi nyishu. Yavuze kandi kubijanye na budget ya intendance, iyi budget ya intendance ya présidence bazata kintu ivuga kuko iyo turiko turakora budget abatunganya abajeje institution nibo baheza bakazana ibikenewe. Iyi budget rero ihuye n'ibikenewe gukorwa muri intendance ya nyiricubahiro umukuru w'igihugu. Voilà, ati budget rero tuvyize ko neza tukabona ibikenewe kwa nyiricubahiro umukuru w'igihugu dusanga bifidiyana, dusanga bikwirana. Mana yanje ibi bintu biragoye gutahura. Misi heze narababwiye ukuntu President Traoré agendera mu muduga umwe, narababwiye ukuntu yashitse agabanya amahera abashikiranganje bahora baronka kugira ngo batubike umukanda. Ayo mahera asagutse ko bashobore kuyakoresha ibindi bikorwa vya leta, nukuvuga ngo ibikorwa vy'igihugu. Mugabo twebwe aho gukora ivyo, aho gutubika umukanda, ahubwo babandanya baremereza umwene gihugu, bagura amamodoka meza, bagura ibintu byagayaga. Enda bereke muraba leta mbere yashizemo imyezi 18. Mwibuke neza mu tego ryabaho kera leta yashiramwo amafaranga angana mu myezi 18. Mugabo ubu basizemo miliyari 80. Ariko abo bariko bavuga ngo ntibazosubira kuduza kurenga, ariko nagenda babwira ko ubuya bagejeje ku miliyari arenga 240. Nari mu byo bintu bishoboka sinumva ko hari ibindi bintu muyovuga ko birebire cyane kuko iyo batuza hakenewe nibi byokorwa nibyo duheza tukarondera uburyo. We arabahaye inyishu none ikindi mukeneye n'iki? Ibisigaye muribatsa n'ivyiwanyu.
nashimye gusabikanya namwe uno mugabo yitwa Arnold Schwarzenegger. Riragoye gusoma je ntimumbatse. Uwo mugabo ni umunyamerika afise amamuko mu gihugu ca Autriche. Ni umukinyi w'amafilme, ni umu businessman, akongera akaba yahoze ari n'umuguverineri wa leta ya California hariya muri leta zunze ubumwe bwa Amerika. Uwo mugabo yari muri ba bantu bakuze umubiri bamwe bita aba bodybuilders. Towe rero kurongora iyo leta ya California afise amafaranga atari make. Igihe yatogwa rero yaratangaje abantu gose. Yategerezwa guhembwa umushahara w'ibihumbi 178 vy'amadolari y'abanyamerika ku mwaka, si ku kwezi. Yarayanse aravuga ati no, Amerika irafise abantu batagira aho baba, irafise abantu batagira uko babayeho, ayo mahera azobafasha kubaho. Jewe ndafise amahera akwiye, jewe amafilime nkora arampa amahera ahagije. Bamubajije bati kubera kugize ivyo bintu bitandukanye n'ivyo abandi bakora. Yavuze ati Amerika yarampaye ibikwiye, nanje kino gihe reka ndayisubirize mu ndumane. Muyandi majambo ati reka mfashe uko nshoboye. The salary was like $178,000 a year as governor. I said, keep it. It's petty cash. I said, and give it to someone that needs that money more than I do. Because we have a lot of homeless, we have a lot of people that need help in California. I said, give it to them. I don't need it. I have plenty of money. People ask me then all the time, why would you do that? Why would you go and become governor? I mean, you make $20, $30 million a movie. You make 2 movies a year. You will be losing out on $40 to $60 million on income. Why would you want to do that? And I said, mugihe rero perezida avuga yuko ariwe muntu wa mbere yoba afise amahera menshi mu Burundi, ahubwo yarakwiye muri bino bihe kugira nka Arnold akavuga ati umushahara wanje nahora ndonka nufashe abagowe, nufashe abashomeri, nufashe abantu bamerewe nabi kino gihe. Uvuga ngo n'amafaranga yahora akoresha bayadubure kabiri, kandi ariwe muntu wa mbere afise amafaranga menshi mu Burundi. Arnold yarafise amafaranga menshi, uze ngo nitegeke mu president wese akunda igihugu yoca heba umushahara wiwe. Oya, aba ukeneye kugira ngo umufashe mu vyakeneye. Mugabo igihugu gikeneye umuntu niburi ashobora gutubika umukanda kugira ngo ibintu bimwe bimwe bishobore kugenda neza, na cyane cyane yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umwungere mwiza yigura intama ziwe. Umukuru w'igihugu rero amaze kuvuga ngo jewe nujuje ibigega, nujuje ibinabiriya, kandi abo ajejwe, abo Imana yamuragije bamerewe nabi, bishwe n'inzara, bishwe n'ikigoyi. Murumva yuko ico kiba kibaye igihushane. Imana nitugirire neza, igirire neza Uburundi, Uburundi ibuhe abarongozi bashobora kwiyumvira ku banyagihugu, bashobora gusoma abanyagihugu ingene bamerewe, hanyuma bakabatunganiriza, bishira mu kibanza cabo batwara, bakagira bati ibi bintu nishize mu kibanza cabo ndiko ndarongora baramerewe nabi, reka ngire uko. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese. Reka twibananirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.